Bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media turi kuwa 24 ruheshi uyu mwaka wa 2025 ntiducika intege tubandanya tubereka aho wa mugambi udasanzwe wo kurima igiterwa c'ikibonobono kugihingura no gushora biva muri ico ugeze. Twatuvuye kuraba ubutunzi budasanzwe ku bwa kibonobono urunani rw'abaremyi kibonobono gushika no munsi mu Burundi bizodufasha kubaka amahinguriro tutitaye ku muyaga nkuba ahubwo twararonse ama plaque solaire manini azodufasha mu nganda zacu zose zogenda turubaka. Aho rero murumva yuko amahinguriro yacu simpakangwa azobe mu gisagara. Rero mu gutaha twaduciye kuraba wa murima uri hafi cyane twagenda tubereka turabe uko wifashe. None rero turahageze nukuri n'ibintu biteye igomwe mubo turi kumwe hari nabashasha ariyo rya mbere baje. Rero bambwiye ati nukuri bino bintu bisa neza. Françoise niko yambwiye. None rero turi hano murabona vy'ukuri ibintu twababwiye yuko ari ibintu bishoboka kandi vyumvikana. Ni n'ibintu ubona ko umuntu wari we wese yarakwiye kumva kano kamo tumutera. Raba uyu nkuko twagumye tubivuga yumvise akamo ubwa mbere harazagura imbuto cari nk'ikiro kimwe amera nk'ugiye gupima nk'ugiye kuvuga ati reka ngene ndabe ko bishoboka. Arabikora none ubu yaratanguye kurya amafaranga. Ndibuka ryari ko twaramuguriye ibiro bishika kuri 22 ku bihumbi 220. Urumva ugiye kuraba uravye yaratanguye gusoroma nkuko mubibona. Yaratanguye gusoroma hama kandi nkuko twababwiye ati rero kibonobono bisaba kuba hafi urabona ufatiye kuri iki kintu mfise mu maboko nibi byose muriko murabona aha ibi nivyo rero baciye aha rero niho bavyegeraniriza murabona byatanguye gusoromwa hanyuma mva bahurunguye kino kintu hano ngene hano kica kimera nko muriko murabibona aho sumva hari ku imbuto ibi byose nko muriko murabibona izi ni imbuto bagiye barakurako amakandura nako nibindi bigeze zizose ni imbuto. Hanyuma aha rero akantu kamwe ngaha kaba karimwe imbuto zitatu reka ndabereke kamwe kose aha kaba karimwe imbuto zishika kuri zitatu kamwe ndagize aka kabiri hanyuma aka gatatu hana ko ari imbuto nziza cyane. Iyi rero ni ya mbuto twababwira yuko mwese mworima iyi rero iranazimvye cyane ku isoko mpuzamakungu kandi ivamwo amavuta menshi. Urana rero ugerageje kuraba nimba nk'iki kitugikuye ku giti kimwe kandi ku giti kimwe nkaha ni kwera akiri mu ntango hariho ico ushobora gusanga kiriko nk'ibi bishika kuri 5 nawe no urumva yuko wimbuye rya mbere aha nawe tugize nk'ibi 5 nta robo twoburamwo. None turonse irobo umva ko ku biti 4 basubuha kiri mu ntango twoshobora kuronka ikiro tugikuye ku biti 5 bivuga yuko ibiti 10 ubu nyene mu ntango ibiti 10 dushobora kuronka ko ibiro 3 turashobora kuca turonka rero amavuta dushobora kudandaza amafaranga 240. Ariko kandi tufata yuko nkuko twe narivuze ngo irobo ikibonobono kiguma cama iki ugikuyeko aca haza ikindi hakaca haza n'ikindi. Hari gihe rero ushobora gusanga kimwe gihetse nk'ibi 10 n'akarorero umva imbuto zirimwo sinitwazipimye haca haza nk'ibi urashobora gusanga nk'iki gihetse
igiti kimwe gihetse nk'ibi 10 hanyuma ibi 10 uja kubikura ko hamaze kujako nk'ibindi 20 bene ibi ivyo vya bindi twababwiye ati kurima ikibonobono ni guhozako. None rero namwe ni mwihweze mbere binakunda bari hagufi utangure mutugendere tubereke murabe buno burimye budasanzwe abazungu batari barigeze batumenyesha akamaro kabwo. Iki giterwa vy'ukuri turizeye yuko kigiye kuzofasha mu iterambere ry'umurundi. Aha rero twosaba vy'ukuri barundi muve hasi. Muri video twakoze ryari kwabakunda kurima twaraberetse ingene amatongo yiwe yose hegitari 128 yose abari mu kibonobono. Urabona werene n'umuhinga araza akamaro kavyo kandi vy'ukuri nkuko yabidusiguriye twarabonye ko ari ivyo. Urashobora gusanga nk'uyu murongo ugasanga nk'umurongo ugera hariya yateye ikibonobono hanyuma akacagera nko ku metero dufate nka 5 canke 10 dufate 10 akacatera uwundi murongo w'ikibonobono ngaha hagati kaca usanga yateyemwo nk'ibiharage canke soya canke ibindi bitegwa gutyo hamarira katwereka ati murabona vya bindi rero nababwira yuko ibi ndabikora mu ntumbero yo kugira ngo ibi bitegwa bikingire imbuto yanje nze nimbure imbuto itigeze igwara. Twarabibonye kuko ivyo bibonobono vy'usanga biri ku nkengera z'umurima gutya amababi yavyo usanga yaratobaguritse akacerera tubwira ati ngaha rero aha ucuza ugapoma ati udukoko twose turaza tukisuka kuri kino kibonobono bijya rero bijya mubona biri hagati ntivyigera bigwara. Nico gituma nca nimbura ibintu vyinshi kandi gushika ubu nkaba ndi umugwiza mbuto wa mbere mu Burundi. Mwumve rero yuko ubu naho ashobora kuguma ari umugwiza mbuto wa mbere na ca kibonobono kigakingira ibitegwa vyiwe akaca kandi yongera akagishora muri kibonobono akaca yironkera amafaranga amaze kuronka amamiliyoni menshi cyane kuri ico kibonobono yateye. Kandi nk'ubu muri kibonobono dufise ingorane yuko dufise umwimbu muke. Turasaba rero abarundi bushishikara kwifatanya natwe ababishoboye mu kirime ko kiraronderwa bisa amasoko menshi cyane y'abarondera ano mavuta. Vyari ibirere twagomba kubereka murana ko no mu gihe cici coco kiguma gitagase. Nk'ubu turi muri ruheshi na nkiki kizana akayaga wicariye munsi ugezeho utangura kwiyumvira neza hama kandi vyamwa biguma bijako hama aya yose nk'uyu muntu asama miliyoni menshi cyane muri iri tongo ryiwe ritoya ku kiro kimwe cy'ikibonobono yateye. Ndabibutse yuko umutahe ni 12,000 gusa ariko ababishoboye murashobora no gushiramwo yarenga kubera twe turi mu vyunguka. Hanyuma mwabonye yuko n'Imana yatugiriye ubuntu nta kibazo gushika ubucama mashine dufise muri kibonobono. Hama kandi nibaza ko atandi kibazo c'umuyaga nkuba gushika ubu dusigaranye kuko ziriya plaque solaire zirashobora gutanga umuyaga nkuba uzodufasha mu nganda zacu. Nawe rero kubona igikwiriye nikibereye hama uze bifatanye natwe. Murakoze. Nyuma ya kamera turi kumwe na Desire Konate. Nanje ndi David Tuyisabe benshi muzi kwizina rya kibonobono. Tunabibutse yuko dufise n'undi mugambi udasanzwe umugambi wo kugwiza isabune kugira ngo wa murundi yahora agura isabune ubu atangure kuyigura yakorewe mu ruganda iwe. Erega ushizemo 12,000 ivyo dukora byose tuba tubisangiye. None rero ubu uzogura isabune ubu yiguriye iwe. Hanyuma dufise n'ubuhinga rero budasanzwe bugezweho kwera twebwe
turateye imbere muri informatique kandi na connexion iwacu bimwe vy'ama connexion ico kibazo twaragikemuye turafise ya connexion ya mbere inyaruka cane Starlink ku buryo twifuza yuko ushobora umuntu aguze akagura nk'isabuni imwe y'igihumbi niyo sabune ya mbere nini mu Burundi ku mahera igihumbi hanyuma mu gihe yoba yunguka nk'amahera 100 aho nyene twifuza yuko umuntu wese w'umunywanyi afise matricule yaraguze umutahe hanyuma kuko ni haronka matricule ashobora kugura iyo sabune akaca aronka ibice 50% vy'amafaranga akaca yabona kuri ngendanwa yiwe kandi akaba ashobora no kuca ayakuramo ivyo byose nibigamije wa mugambi wa nyene cubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yadukanguye ngo dukore kandi aduha n'urubuga rwo gukoreramwo adushigikira muri vyinshi mbere amaze imisi avuga nico yise operation 1 million kagira tubamenyeshe yuko operation 1 million aho yifuza yuko Burundi wese azoba ashobora kuba afise umuriyoni bigiye gushoboka biciye mu barimyi b'ikibonobono bye bye imana ibahezagire.